ibikorwa by'abaturage. Umunsi wa Pentekoti wasanze abatumwa bose bakoraniye hamwe. Niho hafi guhumeka iva mw'ijuru ndetse n'umuyaga w'umunsi wuzuye barimo hadaciye n'akanya. Babona sekirite yacu ndetse n'ibindi z'umuriro ziricanagura tuza guhagarara umuto umwe wese mu bara. Igisomwa cya kabiri, ibyo dusoma mu ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Abakorinti. Nshuti zanje, nta n'umwe yoshobora kuvuga ati Yezu n'Umukama atabivugishijwe na Mutima Mweranda. Niko hariho ubwoko bwinshi bw'ingabirano, mugabo umutima akaba umwe. Hariho ubwoko bwinshi bw'imirimo, mugabo Umukama akaba umwe. Hariho ubwoko bwinshi bw'ibikorwa, mugabo Imana yo itunganya byose muri bose ni imwesa. Niho rero Yesu yaza agahagarara hagati muri bo ababwira ati nimugire amahoro. Avuze atyo abereka ibiganza byiwe n'urubavu rwiwe. Abatuma ngo babone Umukama barahimbarwa. Yongera ababwira ati nimugire amahoro. Kumwe Data yantuma nanje niko ndabatumye. Ababwiye ibyo arabavuga ati nimuronke Mutima Mweranda. Abo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe, abo muzobikubiza ko nabo bizobagumako. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye ishengero ry'Imana kuri uyu munsi mukuru cyane wa Pentekoti, turiko turihina umunsi wa Mutima Mweranda. Abatumwa bari bamaze iminsi babonekerwa na Yesu, kandi igihe Mutima Mweranda yabaza ko bariko barasenga, baraheza bararonka umutima w'Imana, wa muhango bari bemerewe na Yesu ko ashitse mw'ijuru, we na Manase bazomubarungikira. None bamugabanye,
twumvise ingene Yerusalemu yose yatwadutse ije kuraba ico gitangaza ca Pentekote. None mu guteka isomo vy'Iranda tubanze twihweze neza ico gitangaza ca Pentekote. Abatumwa ba Yesu bari bamaze iminsi babonye ko Yesu yazutse. Yarababonekeye kenshi ngo abemeze ko ari muzima. Muca mwumva ko izuka ryonyene ryaratumye batangara kuko ari ibisigabwenge. Muri iyo minsi rero 50 bari basigaye batabona neza iyo bintu biteranye, kuko bagira ngo barakoranye aho yibereye bakabona Yesu abaserutsemo batazi n'iyavuye kandi yari yarapfuye. Buno munsi twavuze ko bakira Imana. Hagati aho Yesu yatumye abamenyesha ko azobarungika Mutima Mweranda kugira ngo aheze abashuke kuri kose cyane cyane bategere gusumba ibyerekeye izuka rya Yesu Kristo n'ibindi bikorwa byose bijyanye. None rero kugenda bakajya bashyikirize mu buryo bw'izunguka Mutima Mweranda ahurukiye baca batangura kuvuga gukora mu buryo butangaje kandi unakwemeza uburyo bameze neza bavuga n'ibyo by'ukuri kuko Mutima w'Imana yabuzuye. Bakiza abandi bantu gushika n'aho abantu bo muri Yerusalemu bakaba baduka bakaza kuraba kurya bihweza abantu batanga mu kanya ko isase ubuzima bwabo burahindutse, imvugo yabo irahindutse. Twumvise ingene abo bantu abo bigishwa ba Yesu babaye iradiyo, Yerusalemu yose igashiduka baje kuraba ivyo bitanga. Yerusalemu ngo yari igerereyemo abantu bo mu ntara zose muzima. Abo bantu bose baraje kuraba ijisho, barihweza abo bantu bahindutse. Abo bantu batangara kubera Umutima w'Imana gusa. Ikibazo ni ikirere, twebwe abanyamuryango bizoshika ryari, bizotubako ryari aho abarundi bamaze kuva mu buraro, mu bumanuko, mu buseruko no mu burengero baje ngaha mu Ruyigi kuraba abanyabigi batangaje buzuye Mutima Mweranda. Abahuye Lima, mu burengero, mu bumanuko no mu buraruko baje kuraba ibitangaza byakozwe nawe. Ibe iratiro ry'ibitangaza Mutima Mweranda adukoresha. Ibyo kugira ngo bibe ni uko haba impinduka. Tubanze turabe impinduka yabaye i Yerusalemu. Urupfu n'izuka bya Yesu byasa n'ibyayoberanije abanyayerusalemu bose. Namwe murumva ibyabaye, bari bamwishe Yesu, bose bari bamugaraye baramubamba. None ubu ibyo mwumva inkuru iyagwa nuko Yesu yazutse. Yesu ni muzima, yarazutse. Ibyo bo baravyumvise. Mwumve namwe mutegere muzirikane umuntu mwari muhanganye wowe wita umwansi akomeye, kandi mbere bikanakunda ukamwigiza ukamwica hanyuma akanya ngo yazutse.
mbere inkuru yatangajwe ni uko uwo Yesu yamaze kuzuka ngo Imana yamugize umucamanza w'abazima n'abapfu. Nabo nyine bari bamwishe nabo nyine Yesu yacitse umucamanza wabo. Une gucira urubanza n'uwo wishe umva byogenda gute? Abo bantu rero bari buzuye ubwoba bwinshi. None impera n'imperuka babonye iki? Muri iyo nzu yo hejuru basanze yiki? Basanze abo bantu barabatinye bameze gute? Igihe Yerusalemu yashobaduka ije kuraba igitangaza cya Pentekote, bashitse aho hantu bahasanze abantu buzuranye n'Imana, abantu bahaya Imana mu ndimi zabo bose bakavyumva. Bahasanze abantu buzuye amahoro n'akanyamuneza. Bimwe bari babiteze ko baza gusanga baraguze imipanga, inkoho barahunze, amagrenade barunze kugira ngo baje kwihora barigite Yerusalemu yose. Ibyo nabyo bahasanze. Muri iyo nzu yo hejuru bahasanze abantu n'ahaza Imana, abantu buzuye mutima mweranda. Abakiriye mutima mweranda barahimbara Imana. Uwo mutima mweranda atwinjiza mu bushikirane nyabwo n'Imana. Niwe atuma ibyifuzo n'ibyiyumviro byacu bihwana n'iby'Imana. Ugushaka kwacu kukaba koko ukw'Imana, tugaca rero dushikirana n'Imana n'umuremyi wacu kuko duhuje muri byose. Umwana wese agira umutima w'umubyeyi wiwe, kandi iyo bigenze uko birahimbara umubyeyi. Niho urumva iyo umwana ahuje umutima na se bagira bati canke nanjye bati wa mubyeyi warivyaye uzosiga umugani, uzosiga ijambo, urafise uwo uzoraga intara. Murazi ko umuryango habaho ba samuragwa. Uwo samuragwa ni wa wundi ashobora kuvuga ijambo se yahoraga, ni wa wundi ashobora gushinga intahe se yahora ashinga, ni wa wundi ashobora guca imanza zo kumugina se yahora aca, ni wa wundi ashobora kwakira inyamukira se yahora yaka, ni wa wundi ashobora kwitangira ikibano se yahora yitanga, ni wa wundi ashobora guhimbara abo se yahora ahimbara. Ubu rero bagira bati uyo muntu yatwaye ubwoko bwa se. Uwo muntu mwarahuje umutima. Twebwe rero dawe wacu n'Imana dukeneye kugira umutima wa dawe, kugira ngo duhuze na dawe, kugira ngo mbere naho Imana itubonye hose igira iti hajya ndafise umuntu ahambere, ndafise ubuhambera. Imana muvukanyi irakeneye ko mu masentare ihasanga abacamanza bayihabera bahuje umutima. Imana irakeneye ko mu mashure y'ubuvuzi ihasanga abagabo n'abagore, abigeme n'abasore bahayibera bahuje umutima. Imana irakeneye mbere najya muri kiyoske hajya mudandariza, irakeneye kuhasanga umudandaza bahuje umutima. Imana irakeneye ko mu ngo ihasanga abashingantahe bahuje umutima n'Imana kugira ngo uwo mushingantahe ihamubere. Imana irakeneye mu ngo kuhasanga abakenyezi, abavyeyi bahayibera, irakeneye kuhasanga abana, abigeme n'abasore bahayibera kugira ngo ibi vyiza vya Pentekote bishobore. Abakarismatike bafise umunsi mukuru uyu munsi nico biyemeje ni ukujana umuco wa mutima mweranda mu mihingo yose kugira ngo buhoro buhoro udateye urwamo rwinshi
muhindure imiryango, muhindure imana. Kandi mbere nanumvise ko muraringaniza ziri inyigisho z'ugutegura abantu ba Kristo kugira ngo baheze binjire mu ngendo yo kunagura ubuzima bwabo, kwakira gufasha umutima mwiza. Ndahamagara Kristo abayobozi berekere ku murongo kugira ngo tuze kwitabira izo nyigisho. Ntihagire umuntu ashima kuba asaje. Turakeneye kwinagura, tunagura ubuzima bwacu, tunagura abakristo twagabiriwe mu kwambaza no mu kwakira kubagana basiba umutima mweranda udacanana. Kandi kugira ngo twikuze icyo Imana yahatse abantu bakunda. Ito
y'amaraso yanjye amaraso y'isezerano